mera nk'abandi hindura ingendo ego mwitwa abandi Nyabenda Jacqueline usanzwe bahe mba ku matafari ikaritiye ya gatatu no kuvuga ni serire ya gatatu ego Jacqueline musanzwe muri umugambi mera nk'abandi ego ni umugambi w'igihugu ufashwe ni banki nkuru na banki mondiale y'isi no kuvuga banki y'isi yose ego mbega uyo mugambi mera nk'abandi utaraza warubayeho gute narimbayeho nabi ego umugambi mera nk'abandi umaze kuzanaho ubu ubayeho gute ndabayeho neza ni nk'ibiki usanzwe urangura murajya amafaranga musanzwe mufashwa n'umugambi mera nk'abandi ufashijwe ni banki nkuru y'isi yose zewe ndashobora nkaronka urabona ko umukobwa wanje yavyariye ngaha ndahabuzukuru hageze mutsi kubera biga ngabaha amahera genda nkabarangura ngutwema ngaca mfata basi ntayaronse ntari bwaronke ngira nk'abandi narababarira mwananzezeko gana n'umuzi reka nze basi nifungo y'igipira ngaho onye hama ndaguhe turabe ko nyene twobaho mugambi mera nk'abandi umaze kuza wakironka ingene wiyunganganya yego murajya amafaranga nta bintu ushobora kuba waraguze kugira ngo ushobore kwibeshaho ujya mugambi nawe uguzemo ivyo bintu urabona ibiki waguze urabona ko naguze inkoko ngasangura n'izo ngurube ngatako ngaho mako nkagura ndayitumye iyo ruguru imwe nkayigura 150 umwagazi mba zafiye rimwe ari zibiri yego none nigiki wobwira abari muri mera nk'abandi kugira ngo babashe kwiyungunganya nimebwe nyenze barira mufase nyene oya musanzwe ufashwa n'umugambi mera nk'abandi yego twofasanya nogenda hajyanywe n'amanagiye mu masirahamwe nkababarira none mwebwe mubibona gutengurana nongere nsubize uruhongore rwanje rwonzure hanyuma nzoba yego urakoze cyane mera nk'abandi hindura ingendo